ico nico kizotuma ushobora kuva ku myuka ya karande. Rero igihe cyose ivyo utarashobora kubivaho, imyuka ya karande ntabwo izigere kuva. Wakizwa ukabande, waba pasitoro, waba bishopo, wabande, no. Iyo myuka ya karande iguma ikurondera, ikagushakisha kandi ikagutora. Izokurekura ari uko uranduye kamere yawe, kamere ziri muri wewe, ukazirandura, ugashingura neza n'imizi, ukazikura muri wewe, ukavuka ubundi busha muri Kristo Yesu. Uheba ikintu bita icaha. Rero ivyaha ni ico gituma kenshi uzosanga harimwo abantu benshi batagikora ivyaha bikomakomeye, vyaha twitwa ngo ni binini, ariko ugasanga aracatukana, aracabesha bagenzi babo, aracagira ishari, afite inzigo, urumva ntanezererwe umugisha w'abandi, ntaharire, ntagirente. Ugasanga nuba abantu bagifite ubwibone, oya jewe bitagenze uko ntivyagenda uko, oya jewe reka banze bambone, oya reka bigenda uku nuku, ikintu cyose agikora kugira ngo aboneke. Agasanga agashaka ivyubahiro, agashaka kugira agashaka kunezereza abantu, ntashaka kunezereza Imana. Uyo muntu akiri muri ivyo bintu, iyo nashatse kuvuga umuntu akiri muri ivyo bintu, ntabwo imyuka ya karande izakuvaho. Uzagendana nayo, ugendane nayo gushika numara kuvuka ubwa kabiri muri Kristo Yesu, ukamara kugwana na karande kugira ngo ushingure karande muri wewe ikuveho. Niho uzobona hari byinshi bihinduka mu buzima bwawe, kuko mpwemu yazoca aza muri wewe, namara kuza muri wewe agenda akora ibidasanzwe muri wewe, agenda akubwira ati harira, uriya yagukoreye ibi, muhara atarinze gusaba imbabazi, amubwira ati ihangane, iburi kurahura navyo, bizotuma bishobora kubera uzoba kamere muri wewe uri kurwana kamere. Ntabwo ngo uzoba yaraheze, ariko uri kuragwana na wewe, uri kuragwana nayo. Rero mw'ico gihe niyo mpamvu ushobora, niyo nzira yonyene yo gutuma imyuka ya karande idashobora kugutora, kuko iraguhiga ikakubura, iragenda ikakurondeza ikakubura. Nuko uba kure ikintu bita icaha. Kuko urumva nababwiye yuko kamere ikwega icaha. Ntuzovuge ngo singisambana, ntuzovuge ngo sincica, ntuzovuge ngo sinciba, ariko menya yuko ugifite kamere niwe muzi ukora ivyo vyaha byose. Ugifite iyo kamere nta cyotuma n'ivyo vyaha bidabikora, kuko kamere niwe muzi. Kuko hari abantu benshi bavuga ngo vya twa duto nta twa duto tubaho, kuko twabitana duto niwe muzi uzagwara undi runini. Ahubwo ukwiye gushingura iyo mizi ukarandura. Wamara kurandura rero ugatsinda icaha. Kuko ugifite iyo kamere Satani azagakoraho, kandi nta handi baca. Ahazoca ku mubanyi wawe, ace kubo mubana mu nzu, ace kubo mukorana imirimo, ace kubo musengana, ace kuri pasitoro, ace kuri diakoni, ace kuri jenama, ace ku mwarimu, ace ku muririmbyi muririmbana, ace ku musenzi mugenzawe, ace ahantu hose, ace ko mubana, ace uri umugore, ace ku mugabo, uri umugore, ace ku umugabo, ace ku mugore, ace ku mwana, ace ko mubana mu nzu. Ariko ivyo vyose Satani azi intege zawe ziri. Intege zawe ziri rero ni muri wa muzi Satani yakwanduza uri mu maraso. Nta kindi
ni ka gasuzuguro ufite, ni bwa bwibone ufite muri wewe, ni ya nzigo n'ishari ufite muri wewe. Satani azonyuraho nyene, amaze kunyuraho azana umukozi we akamukoresha, akaza akakubwira nabi. Naza akubwira nabi na yamanya mufite, uzohaguruka n'amakofe utanga amakofe. Wewe gahunda yarafite gahunda yarafite Satani yari kugira ngo uvuge nabi, winjiye mu byaha canke ugwane, numara kugwana polisi ize igutore, igutware, igufunge ubuza bwawe pi. Ya karande ibigize nte ibigutoye vyari kuko Satani yashatse gukoresha abakurose uburyo bwo gukoresha. Niyo mpamvu rero abantu benshi ntibashobora gutahura ibibagwanya ivyari vyo. Menya yuko ikugwanya ntabwo ugwanywa n'ikindi kintu, ikugwanya ni karande. Izo karande rero ni za karande z'ibimana vy'ibishetani vy'imiryango, ibisoko n'ibisokuza vyagiye bikoreramwo. Bimwe bagenda baragura, bimwe bagenda baterekera, bimwe bagenda bakora, simbizi, ntabwo mbizi. Ivyo byose bagiye bakora, birya ni utamara kuvukira muri Yesu Kristo ngo uvuke ubwa kabiri, birya biguma bigukurikirana. Kuvuka ubwa kabiri rero nuko ubanza ukagwana kamere, kuko ntushaka kuvuka ubwa kabiri ugifite kamere. Nuko ubanza ukagwana kamere, kamere ikamara kukuvamwo. Nimara kukuvamwo bizotuma mpwemu yinjira muri wewe, akaza hakwemeza ivyaha, akaza avuga ati wakoze ubugenda wihane. Umuntu yaragucumuye ko nawe uramushavurira cyane, musaba imbabazi, kora uku akagenda kuvidura muri wewe. Uko agenda kuvidura muri wewe niko uzambara imbaraga muri wewe, imbaraga za mpwemu yera zishaka kuza. Umuntu akubita ikofe ugashaka kumwihanganira, umuntu akaza akubwira nabi ugashaka kumwihanganira, umuntu akaza akagutuka ukamwihanganira, ku buryo ushaka kumenya uti aha ndazi ko iyo ni Satani icemwe umuntu kugira ngo ambwire nabi, namara kumbarira nabi kugira mvuge nabi, nimvuga nabi mbe nguye mu caha. Rero ivyo byose bisaba yuko uvuka ubwa kabiri, mpwemu akaza muri wewe akakwambika imbaraga. Kuko sinakubwiye, sinakubesha, ntabwo uri wenyine wavyishoboza, ntivyakunda. Kugwana na kamere kugira ngo ukureho kamere, kuko kamere niwe wewe nyene. Kamere niyo nico kintu wewe wakera. Rero wowe ukwiye guhinduka wakera, ukaba uwundi mushasha, uvuke muri Kristo Yesu. Wahora ukora ibibi ugakora ivyiza. Wabona uwambaye agahuzu keza urakumugira ishari, wabona uriye neza urakumugira ishari, wabona uwubatse inzu nziza ukareka kumugira ishari, ahubwo ukanezerwa. Wabona uguze imodoka nziza ukareka kumugira ishari, ahubwo ukanezerwa. Ivyo byose nivyo ukwiye kubamwo. Abantu benshi bigora. Azobona umwana naka yateye imbere umujinya nguyo, ejo yuko kuja gushaka uburozi bwo kumuroga. Azobona naka ageze kure atanga kurondera ikintu cyo kumusubiza hasi. Ivyo byose nta handi biva, ni ya myuka ya karande iza hari gace yaguteyemwo ya kamere. Iyo kamere rero maze gutera, kuko nk'ubu tuvuge nimba ari umuntu afite inzigo, yafite inzigo, Satani akaza ati aha ugenda azi camwe afite canje ni inzigo, reka rero ngende nkorere kurya nzigo. Yaza ashaka kubyo gukoresha, yaza ukabona umuntu musengana arose promotion kanaka, gacimugenze ko kiye kibanza agiyemo cyane kukijamo, arose ibi nibi kubera iki? Jise senga jewe yandushiki abasha yemera yishimira akankwereke. Satani agashaza hakosha ati umva rero urya ikintu ugiye gukora nukwiye kuja ku mupfumu ugashaka umuti w'uburozi ukamunuka agapfa. Kiye kibanza agiyemo hari igihe wacu kijamo. Canke pastor mugenzi wawe ati
irya ntebe yicayeko ndashaka kuyicarako ndangara azakura kuri ya nzigo ati kugira ndayiceko rero nuko nkwiye kumudodobereza nkamubeshera nkagenda kwa pasiteri mukuru nkamubeshera canke nkamubeshera amuvuga ibi niwe kata vyakoze kugira ngo iyo ntebe ndayijeho tege kumubeshera canke reka nshaka uburozi mwice batuce bahimika jewe ivyo rero Satani yamaze gufata rero mwico gihe urabona amaze gukoresha ibi byinshi biciye kuri ya nzigo yawe ufite iyo nzigo nayo niki ni ya kamere ufite muri wewe arico kintu Satani yaguteyemo ya karande umaze gukora vya bindi yajira gutora irakuronka cyane kuko bari barakwimikiye uzoba nico ugiye kuburero ubu rero wisha umuntu arapfuye namara gupfa urumva yaje uza kumwicanye ubugiye kuzose ntusosa gutinya kwica ubugiye kuba umwicanye rero mwico gihe muyu mugiye kwa n'umurozi uzoza gukorera akantu ugiye uzana uburozi ubica ntumaze kuba igitambo cya Satani ku buryo Satani amagukoresha noneho ugatangura kubona yuko ati kugira ndonka ivyicumi vyinshi kugira ndonka amafaranga menshi ahubwo kanje kurondera imbaraga zituma nkundwa nkora ibitangaza nkaronka amazu nkaronka amamodoka nkaronka ibiki ubu diregite ucugenda ukora amasezerano na Satani none uragiye kuronka imbaraga uzohora ukoresha kugira ngo uronke abayoboke benshi none baze bakuyoboke none bakore umirize mu myuka mibi none ubu ntubaye igitambo cya Satani ntubaye umuyoboke wiwe ntubaye umukozi wiwe rero nta handi bijya byose mugenda mubona nta handi bigenda biva nta handi bigenda binyura ni kwiyo nzira yuko abantu batashoboye gutahura ngo babone intambara bagwana nabo niyo ziva muzobona